mu makuru amwe namwe yagiye aranga no basketball muri no mwaka muri Asebab championnat ya Asebab twovuga ku bijyanye n'izina canke nico bise affaire Gymkhana yava affaire ndende byagiye biba muri equipe ya Gymkhana gushika naho abakinyi benshi bafatirwa ibihano hakabamwo no kudakina inkino zimwe na zimwe ku ruhande rw'uno mugwi bakiyavuga bati reka tuduze equipe abakiri bato ba Gymkhana byabaye bibi cyane bimara n'umwanya munini ya ni Gymkhana ndetse turibukanya match zabo zahagaritswe tuributsanya uburyo bagira ku kibuga bagasanga n'imigwi ibiri abo baje bambaye ibirango vya Gymkhana mwebwe ibirango mwebwe mwakuye ibirango by'umugwi akajagari muri rusange akajagari kabaye muri Gymkhana nako ntaho uzokibagira muri no mwaka Gymkhana yatrendinze cyane ku buryo benshi ndetse twafashe n'ingingo yo kudasubira kugaruka kuri affaire Gymkhana byagiye rero biba bibi navuga ngo uko bweko bwije haza navuga ngo inkuru ku yindi kuvyerekeranye na affaire Gymkhana ariko rero umukurangira kwako nuko hatorewe inyishu birangira abakinyi bafata ibi bihano bakinyi batari bake bafata ibi bihano byo kumara match zitandatu badasubiye kugaragara ariko ni affaire yavuzwe navuga ko bwanje yabaye na affaire y'umwaka muri no season muri basketball muri Asebab muri Asebab warashaka no muri iyo tuvuze Asebab ko Febab atagikorwa kirategurwa muri no mwaka Febab tuyibona iyo hageze championnat national yes ariko rero kuri Gymkhana novuga nuko nubwo byamaze umwanya munini cyane byanadindije imigendekere ya championnat muri rusange kurabona ko haci haba hari abakinyi bari beza muri Gymkhana bamwe hari n'amakuru nagenda nka Kobiri hari nk'abasore bafite bati jewe hari umusore umwe namenye ashobora yavuze ati jewe kuri ibi bintu biriko biraba cyo no gutagaruka muri no basket yanyu urumva byumvikana ko byafexe abana bariya yaba imigendekere ya championnat yaba forume z'abakinyi ivyo byose ubona ko cyabaye ikibazo kuri Gymkhana cyabaye ikibazo ariko n'ubundi nta wundi gifata mu mutwe atarabakinyi urumva nta wundi gifata mu mutwe atarabakinyi ubwiyo nakurabaza gusanga n'abakinyi n'undi baza kubigiramo ingorane mu gihe banyine umugwi wo barawugumana urumva kubera bavuga ati nitwe banyine umugwi nyene usanga barawugumanye byo nonera cyane mu mutwe abo bana ngo gwaruka rw'igihugu bari bifuza gutera imbere ejo canke hirya y'ejo nafise equipe nziza twibukanya ko mu mwaka weze Gymkhana ari batwaye n'igikombe ca Asebab niwe baragitwaye hano mu gisagara ca Bujumbura championnat hano mu gisagara ca Bujumbura championnat hano mu gisagara ca Bujumbura bari bayibitse yes nuko rero vyari bimeze kuri Gymkhana ariko tutanibagiye yuko mu kindi cyagiye kivugwa muri no dufate nko muri no fazare ya championnat Asebab havuzwe kijanye na forme iyo mugwe muzinga warumaze abantu muzinga yatangaje abantu mu gihe muri football atakigenda ariko mu nkino z'amaboko si muri basket gusa muzinga urana ko yanigaragaje no muri volleyball ariko kweri forme Evana ntawe itatsinze yaje yatangaje abantu ya baba novuga ngo ni forme ya muzinga ariko tutanibagiye n'izina Bujeje Romis Bujeje Romis wa muzinga uno musore novuga ngo ni umwe mu bagejeje ko ino kino gikorwa equipe ya muzinga byanayitumye wabonye ko banageze no mu kukino gwa nyuma mu gikombe cyitiriwe intwari Coupe des Zéros cyabaye muri no mwaka igera ku mukino wa nyuma no gatsinzwe na equipe ya Dinamo ariko inayo yabaye novuga ngo rizina Bujeje Romis ugaragaje no kuraba muri statistique za Fazare ugerageje kuraba statistique biri za Fazare burya Bujeje Romis ku bwanje ndanamubona nka meilleur joueur wa Fazare Bujeje Romis kuko ugerageje kuraba ugendera neza urumva nka hano top scorer mu ba top scorer nuko batsinze amanota menshi Bujeje Romis yaje bwa gatatu
abatanze amasisite menshi Bujeje Romisi yaje ubwa gatatu rebound Bujeje Romisi yaje ubwa gatatu urumva kuri top seeds Bujeje Romisi yaje ubwa mbere ugerageje kuraba n'ayandi mazina uza gusanga hose mu makategori yose Bujeje Romisi nta kategori n'imwe yigeze arenga mu wa gatatu wazuka bikombina byose ugasanga kuri statistique ari hejuru y'amazina amwe namwe nayo atabaye mabi nk'abasore nk'aba Kaura Rodrigue atazira Mbuyi aho n'umwe mu bakinyi bitwaye neza cyane muri no fazare ya championnat sebab abandi basore nk'aba Jean Hakizimana n'uriya musore Shebe atigira ta forme muri Dinamo nuko kurundi ruhande dusozere basket nubwo ntitushobora kuyavugira hamwe yose no munsi nabagenzi bacu baza kubandanya bagaruka ayandi makuru yagendera avugwa muri zino nkino zitandukanye nitwo kwibagira rimwe mu izina naryo transfer yabaye mbi yavuze ko byinshi ni transfer y'umusore yitwa cyangwa izina yitwa Richard ndi kuri iyo Richard ava muri Dinamo agarukanwa muri Mutanga United tunamuvugisha hano aravuga ati mwabantu mwe kuva muri Dinamo ngaruka muri Mutanga United sindaniteguriye gukina vuba hano niko byanagenze zina ryaragiye riragenda gushika kino gihe sinibaza ko ari no match zibiri zo muri faze ryo barakinye imvugo yavuye ibingiro ndi kuri iyo Richard nk'umwe mu bakinyi beza igihugu gifise ariko kubera novuga ngo transfer yiwe yagoranye nawe ubona ko atabyishimiye ukabona ko kuko yasubijwe muri Jimkana ku itegeko urumva no ku rubanza rwaciwe na Febabu avuga ati mukinyi yemerewe gusubirwa muri Jimkana ariko nako muri Mutanga United ariko ku kiringo cy'umwaka umwe wonyene uwo mwaka umuheze Richard ndi kuri yo azoba ari libre naravuga ati jewe ugaruka muri no equipe ati jewe shobora no kumara season nasubiye gukina